Rero muri Matayo 13:2-4 turahabona umugani w'ugwafu n'uburo. Yesu Kristo yafashe ibintu bibiri ngo bisa neza, udashobora kuvangura mu gihe bitarazana imbuto, kuko hose usanga bisa neza, ariko bigatandukana iyo biriko birama. Ugwamvu ruvugwa ngaha ni vya biremwa biba mu bantu atari abantu, vyambaye imibiri y'abantu atari abantu, bikagira imico n'imigenzo nk'iy'abantu atari abantu, n'imibereho nk'iya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu. Uburo nabwo ni kiremwa muntu. Benshi bagiye bavuga ngo ugwamvu ngo n'abanyabyaha, ngo oyaye, ngo kuko umunyabyaha akiri mu vyaha akaronka ubutumwa bwiza bw'ubwami, ava mu mwijima akaja mu muco, akakira agakiza. Ngiyaba yariko avuga abanyabyaha, ngo yari kwifashisha akarorero kerekana itanguriro ribi ry'ikintu, hanyuma rikaca ryerekana isozera ryaco neza. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka, wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabataje mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Nuko rero ndagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa c'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo, nk'uko yadutegetse ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, genda uvobore ivyavobetswe, genda ugorore ivyagoretswe. Nuko rero turaherukana twariko tuvuga ibindi biremwa bisa nk'abantu ariko atari abantu. Ivyo biremwa bikaba vyambaye imibiri y'abantu ariko atari abantu, bikagira imico n'imigenzo nk'iy'abantu ariko atari kiremwa muntu, bikagira n'imibereho nk'iya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu. Twarabonye yuko uko kwambara imibiri y'abantu no kugira imico n'imigenzo nk'iy'abantu, no kugira imibereho nk'iya kiremwa muntu, ko ari kugira ngo bice barandure bageseze kiremwa muntu, nk'uko vyanditswe muri Daniyeli, ivyahishuriwe Daniyeli 8 ku murongo waho wa 24 gushika ku murongo waho wa 25. Twarababwiye ko babikorana ubwenge bwinshi buhambaye bukomeye n'amayeri ahambaye
mu bwitonzi bwinshi cyane, biteranije no kuvuga Yesu Kristo no kwitwaza Bibiliya, bikaca hamwe no gukora ibikorwa bigaragaza urukundo, bikaca biberekana nk'abakozi b'Imana, bikabagaragaza nk'abakozi ba Yesu Kristo. Abantu bagaca bashukwa n'ibyo bikorwa, n'ibyo byose bibagaragaraho, bakaca bibwira ko ari abakozi b'Imana. Imana idufashe cyane. Twarabonye yuko ibyo biremwa biri mu bihugu byose, buri gihugu cyose kiri ngaha mu isi, ibyo biremwa biriho bibana n'abantu. Imana idufashe idutabare cyane. Ubu rero tugira turabe aho Yesu Kristo yagiye abyerekana, turabe n'ibyihishije mu migani ya Yesu Kristo, ibyo byose yagiye abinsobanurira. Turabe n'imvugo za Yesu Kristo ingene zidasobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, kiretse Yesu Kristo wenyine aje akaguhishura ati ibi bisobanura iki. Imana idufashe cyane, kuko buri jambo ryose ryanditswe aha muri Bibiliya, buri ryungane ryose ryanditswe ngaha muri Bibiliya, ubuzi neza ubusobanuro bw'ayo majambo ni umwami w'abami Yesu Kristo, umutangabugingo. Imana idufashe dutabare, kuko benshi bagiye basobanuza ubwenge bwabo Bibiliya, bakigisha ivyiyumviro vyabo, bakigisha ivyiyumvirwa vyabo, bakavuga bati ngo ni ijambo Imana yampishuriye. Ivyo tuzogenda tubiraba mu gihe tuzoba turiko turagorora ivyagoretswe, turiko tugorora ivyagoretswe, dufobora ivyafobetswe. Rero turahera ku mugani Yesu Kristo yaciye ariko yerekana ibyo biremwa. Amaze gushika mu Bisirayeli rero asanga ibyo biremwa nibyo byicaye mu ntebe z'abaherezi, byarashitsemo biricara, nibyo biri mu mihari y'abafarisayo, biri mu mihari y'abasadukayo. Hose mu mibereho y'Abisirayeli ibi biremwa byari byicayemo. Rero Yesu Kristo ariko araburira Abisirayeli, abacira umugani batashoboye kumenya, kiretse ibyahishuwe agace, ariko ako gace nako nyene ngo ntigaha umuntu kumenya ibyo Yesu Kristo yari karavuga. None rero Imana ishimwe, ibyo Yesu Kristo atashimye guhishura kiriya gihe ariko arabihishura kugira ngo ishengero ryikangure, risenge, rihabwe imbaraga, rihabwe ubushobozi kugira ngo rirengane ino si. Rero muri Matayo 13:2-4 turahabona umugani w'ugwafu n'uburo. Yesu Kristo yafashe ibintu bibiri ngo bisa neza, udashobora kuvangura mu gihe bitarazana imbuto, kuko hose usanga bisa neza, ariko bigatandukana iyo biriko birama. Ugwamfu ruvugwa ngaha ni bya biremwa biba mu bantu atari abantu, byambaye imibiri y'abantu atari abantu, bikagira imico n'imigenzo nk'iy'abantu
atari abantu n'imibereho nk'iya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu. Uburo nabwo ni kiremwa muntu. Benshi bagiye bavuga ngo urwamvu ngo n'abanyabyaha, ngo oyaye, ngo kuko umunyabyaha akiri mu byaha akaronka ubutumwa bwiza bw'ubwami, ava mu mwijima akaja mu muco, akakira agakiza. Ngiyaba yariko avuga abanyabyaha, ngo yari kwifashisha akarorero kerekana itanguriro ribi ry'ikintu, hanyuma rikaca ryerekana isozera ryaco neza. Imana idufashe idutabare. Ngo ntimubona urwamvu ko rwerekanywe rusa n'uburo, ariko rukerekanwa uko rusa, ariko rukomeza kwama imbuto mbi zidashobora gufasha ubugingo bw'umuntu. Ngo none ntimubona ko umunyabyaha ko atangura mu bibi agahereza mu byiza iyo yahuye n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana rivuga iby'ubwami bw'Imana? Ngiyaba iyo ariko yigisha ku banyabyaha, nk'uko benshi bavuga ngo urwafu n'abanyabyaha, ngiyaba yariko yigisha ku banyabyaha, yari kwigisha ku giterwa gishobora kwama ibibi mu nyuma kikama imbuto nziza, kikama ibyiza. Rero ngo murabona yuko urwamvu rwerekanywe ruri mu ndimiro, ariko amaherezo yago ntigwigeze rwama ibifashisha ubugingo, ibyoshobora gufasha ubugingo bw'abantu. Ngo ntaho murasoma umusukoni w'ingumba, ntimuzi ko wari witezwe ngo ko ushobora kwama ivyamwa bishobora gufasha umuntu ari ku rugendo. Ngo none hari aho urwamvu rwigeze rwerekanwa ko rushobora kwama ivyamwa? Ngo naho murasoma muri Yeremiya ni 2 ku murongo waho wa 21, havuga ivy'uruzabibu rw'ubwoko rwiza, urugemwe rutoretse rwose. Ngo ntimurahasoma neza murabe ingene rwahindutse ikijakija. Ngo ubwo burorero nibwo bwerekana umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha aragereranywa ubwa mbere mu buryo bubiri. Ngo kuko kiremwa muntu ashobora gutangura nabi akagira iherezo ryiza. Rero ni nk'uko uca ufata intuzeya, ngo uca ufata icamwa ukacerekana, cyangwa igiterwa ukacerekana gitanguye nabi ariko amasozera ari meza. Ngo kandi kiremwa muntu arashobora gutangura neza agasozera nabi bivanye n'imvo nyinshi zitandukanye. Ngaho hocatangwa akarorero kerekana iki camwa igiterwa murantunga cyatanguye neza ariko kigasozera cyama ibibi. Rero nguburo bwerekanywe buri mu murima busangira ubukame
butera bunyoha uburo, bugatuma uburo butisanzura, kandi bya binuzeya bwa rwamfu rugasangira ubukame na bwa buro. Rero ngo byari kwerekanwa neza niyaba ariko aravuga abanyabyaha, yari kwifashisha nk'uko nabivuze igiterwa cyerekana igitangura ryaco, hanyuma kigasozera kigize iki camwe ivyamwa vyiza. Rero aha Yesu ariko arasobanura ku bantu barijijwe n'ibyaha byo mu ishengero, barijijwe n'ibyaha byo mu ishengero, bakavuga ati nimubigenze uku, hanyuma ngo abari imbere bakaca bifashisha ngo Yesu yavuze ngo nimureke bikurane, ngo ntiyariko aravuga abanyabyaha. Ngira ibyo naho tubiciye ko twirukanka cyane, ni ibintu ni insiguro itomoretse ku muntu Satani atanyaze kumva. Nuko 24 haravuga ngo tubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yewe. Ngo ubwami bwo mu ijuru bwaremye, ubu n'ubusobanuro ntanze ngo bisobanura ngo ubwami bwo mu ijuru bwaremye umuntu mwiza, bumushira mw'isi mw'isi bwaremye. Turabandanya mu izina rya Yesu. 25 abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba urwamfu hagati, arigira. Ngo umuntu ngasinzira mu gihe yamye akanura. Ngo umuntu asinzira rero asinzira mu gihe yamye akanura. Ibyo birumvikana ngo nta muntu asinzira atamye akanura. Imana idufashe dutabare. Ni rero ngo n'igihe abantu asubira mu ntege nke, mu buryo bw'inkwemu, rero icyaha kikinjira mu buryo bw'ubwenge, we yumva ko ataco akoze ibyaha, wewe yumva ko ataco bitwaye, akumva ari mukuri. Ahagize nk'uva ikintu na mugenzi we akumva ko ataco bitwaye, agatwagwa akayombekere, agasinzira mpaka ku buryo usanga muri we akoze icyaha atangorane, akumva yuko mbere inyene ari mukuri. Imana idufashe. Kandi ngo umuntu asinziriye ntiyumva ibiriko biraba, kandi ngo ntashobora kubona n'ibiriko biraba. Gusinzira rero ni mu gihe abantu baba bavuye mu muco ngo w'Imana bagasubizwa mu mwijima hakoresheje ubwenge n'amayeri ya Satani. Itiro rero ni mu gihe umuntu ataba abasha nukuvuga kwigenzura mu buryo bw'inkwemu 100%. Ni mu gihe ni mu gihe nyene aba ameze nk'umuntu asinziriye, ababoshwe mu buryo bw'inkwemu, ababoshwe mu buryo bw'impemu. Muri iki gihe rero niho umwansi w'Imana, umwansi yavuga hajya, umwansi w'Imana ni Satani, niho acaza akabiba urwamfu mu buro. Ibi uzobitomokerwa neza mu gihe tuzoba turiko turavuga
ingene bino biremwa biza ngaha mw'isi. 2:7 2:8 2:7 haravuga ngo abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe? Ni ukuvuga ngo abamarayika baraza baramubaza bati mbega mana wewe ntiwaremye kiremwa muntu ukamushira mw'isi yawe, none urwamvu rwavuye he? None birya bindi biremwa tubona bisa n'abantu byavuye he? Nawe ati n'umuntu w'umwansi yagize atyo, nawe arabishura turya ni Satani yabikoze kurya. Babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kururandura? Babashumba baramubaza ati none uragomba ko tugenda guhonya birya biremwa bisa n'abantu kandi atari abantu? Nawe arabishura 2:9, nawe arabishura ati atoyaye, ati kumbure atoyaye kumbure mwohava murandurana n'uburo. Arababwira ati oyaye kumbure, arababwira ati oyaye kumbure mu kurandura urwamvu mworandurana n'uburo. Aha rero naho hari ubundi busobanuro bukomeye cyane. Gatoyaye kumbure mu kurandura urwavu mworandurana n'uburo. Ngaha Imana yanse kuko bari kujaniranya ngo n'abantu bakiri mu mwijima, kuko ngo kiremwa muntu akiri mu mwijima akora ibikorwa nk'iby'ibyo biremwa byambaye imibiri y'abantu ariko atari abantu. Ni ukuvuga ngo abana b'umuco bakiri mu mwijima bakora ibikorwa bisa nk'iby'ibyo biremwa, ariko rero ngaha Imana ikirabankira, kuko abamarayika ngo iyo baza kurandura bari guhitanana n'abana b'umuco bacugaraniwe mu mwijima. Imana idufashe idutabare. Aha hakubiyemwo rya jambo abantu bakunda kuvuga ngo Imana irakunda abanyabyaha. Ni ibi rero ngo tutaba dushoboye gusobanukirwa. Rero 3:30 haravuga ngo mureke bikurane byompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe cy'igenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamvu muruhambire imikama murucurire, ariko uburo mubwimburire mu bigega. Mubwimburire mu bigega. Ngo mureke bikurane byompi gushitsa mwigenya, ngo bisobanura mureke ibyo biremwa bibe mu bantu gushitsa ku muhero w'isi, gushitsa ku muhero w'isi. Ibi Imana ibitegeka gutyo kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bubanze buvugwe ngo ku isi yose, buvugwe igihe kirekire, buvugwe ku isi yose, kugira ngo abantu bya biremwa bicugaraniye mu mwijima, abantu babanze baronke amakuru bino biremwa. Ni kuvuga kiremwa muntu yugaraniwe mu mwijima, ngo abanze aronke amakuru akwiye y'iby'Imana na Satani, ngo kuko iyo bahabwa
uruhusha n'abana b'umuco ngo bacugaraniwe mu mwijima bari guca bicwa. Yesu Kristo rero arababuza kuko azi neza abana b'umuco bacugaraniwe mu mwijima, kiyo bumvise amakuru y'iby'ijuru barapfukama bakakira agakiza, bakihana, bagasaba Imana ikigongwe. Imana idufashe rero, idutabare. Murumva rero, Imana idufashe idutabare rero. Ngariko abana b'umwijima ngo ntibashobora na gatoya kwakira agakiza. Niko baremwe, ni misiyo yabazanye ngaha ku isi, ni kwica kiremwa muntu no kuzimanganya umuco w'ijambo ry'Imana ngo ntuboneke, kugira ngo abantu ntibaze barokoke bwa burake bw'Imana. Bobo byasutswe mu isi, baremegwa kuza ngaha ku isi gutega umugeni wa Yesu Kristo. Ni bikubiye muri wa mugani Yesu yavuga ngo haragowe ngo ibitsitaza ntibizobura kuza, ngari kuwubizana uwo aragowe. Ni ukuvuga bino bitsitaza rero ni ibi biremwa. Turabandanya. Yesu Kristo rero yavuze ko ibyo biremwa, yabivuze mu ubwo buryo. Yesu Kristo rero yavuze ko ibyo biremwa babireka bikaba mu bantu kugira ngo ubutumwa bwiza buvuge. Ngo buheje kuvuga kuko azi neza abantu kiremwa muntu acugaraniwe, abana b'umuco bacugaraniwe mu mwijima, ko bashobora kuza bakakira agakiza, bagapfukama, bakaba abantu beza. Yashaka ubutumwa bw'ubwami bubanze buvugwe mu isi yose, mu mahanga yose, hanyuma kiremwa muntu amenyeshwe iby'amakuru y'ubwami bw'Imana. Rero icyo nicyo cyatumye avuga ngo mureke bikurane. Ngariko ntiyaravuze ngo mureke ngo abatukisha ibikorwa by'Imana ngo bakomeze babibemwo, ngo haraho ngo bazokwakira ngo agakiza, ngo bagahindukirira ngo mu bikorwa, ngo bari mu bikorwa ukaca usanga ngo arahindutse, ngo hanyuma ngo akakira agakiza. Imana idutabare, idufashe cyane. Akenge ngo ako rero ngo ni ukuvuga ngo rero icyo icyatumye Yesu Kristo avuga ayo majambo ngo mureke bikurane, ngo mureke bikurane. Ngariko ntiyashaka ko kuvuga, ntiyaravuze ngo mureke ngo abatukisha ibikorwa by'Imana ngo bakomeze babibemwo, ngo haraho akenge ngo hari akenge kadutse mu isi k'ibyo biremwa, kitwaje ingene Yesu Kristo yiyegereza abanyabyaha, ngingene atahinda abanyabyaha baje kuri we, bagaca bitwaza iyo mikorere ya Yesu Kristo mu kuvuga iyo mikorere ya Yesu Kristo mu gusigurira ishengero ribabazwa n'abari mu bikorwa by'Imana, bafise imico mibi n'imigenzo mibi, bongera bakora ibyaha, bitwaje bakaca babisigurira rero bitwaje ingene Yesu Kristo ngo yiyegereza abanyabyaha
bagasigura bashaka kwerekana yuko ngo babarekere mu bikorwa ngo kuko na Yesu Kristo ngo yiyegereza abanyabyaha ngo bashitse ku mugani hoho ngo w'uburo n'ugwafu ngo bakaca barambarara. Mwumvishije iby'ugwafu n'uburo twaciye ku mayange twiruka, mwumvishije ibyo yari karavuga, kandi n'uburorero yampaye n'uburorero bwumvikana neza. Rero ngo bashitse ku mugani w'ugwafu n'uburo bagaca bemeza abantu barizwa n'ibikorwa byera by'Imana ingene byahumanijwe. Kuririmba ngo ni igikorwa cera c'Imana, gusenga ni igikorwa ngo cera c'Imana, kuvuga ubutumwa ngo ni igikorwa cera c'Imana. Ngo muri aya mabango atatu ngo naho umuntu wese kiremwa muntu wese yayabayemwo atukisha bino bikorwa, uwo wese nukuri Imana atafukamye ngo yihane bizomubera ibindi bintu. Rero aya mabanga atatu ngo ni ahantu ho kwamira ivyamwa byiza, kugira ngo ukwitegereje wese agaca yifuza iby'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga mu kuririmba, mu byo kuririmba, mu byo gusenga, mu byo kuvuga butumwa, aya mabango atatu ngo ni ahantu ho kwamira ivyamwa byiza, ku buryo ukwitegereje aca yifuza iby'ubwami bw'Imana. Ngo rero Imana idutabare dufashe. Rero ngo rero umuntu wese yahaye, ni ukuvuga ngo buri muntu wese yahagaze muri rimwe muri aya mabango agatukisha igikorwa c'Imana adafukamye ngo yihane, ngo yazibira benshi kuza mu muco. Ngo iyo ni intumwa ya Satani muri korale, ngo ni intumwa ya Satani mu byo kuvuga ubutumwa, ngo ni intumwa ya Satani mu byo gusenga. Ni ukuvuga ngo n'umuntu wese yashigikiye kw'abo bantu bafise imico n'imigenzo mibi kuba mu gikorwa mw'ayo mabanga atatu no mu ishengero, ng'uwo muntu ngo nawe nyene ni intumwa ya Satani ngaha mu bikorwa by'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Ndabona igice cya mbere cy'iyi mburi ivangiyemo n'ubutumwa, mumva ko ndabigenda ndabivuga. Haba harimo imburi, haba harimo ubuhanuzi, hakabamwo n'ibyigisho. Rero kino gice tukigarukiriza ngaha, tuzosubira turiko tubandanya twerekana neza aho Yesu Kristo yagiye avuga bino biremwa. Umwami w'abami Yesu Kristo abahezagire cyane, abasuke ko inkwemo yo kumenya no gutahura no kumvira Imana. Amen. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.